Ndi nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wowe bandanya kubana natwe ngaha kuri no mbonesha kure igushikiriza amakuru aba ariko avugwa mu bisata bitandukanye nk'igisata ca politike, igisata c'umutekano, igisata c'agateka ka zina muntu, igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, igisata c'uburimyi n'ubworozi, igisata c'ubutunzi, igisata c'amagara y'abantu, igisata c'uburimyi n'ubworozi, igisata c'inkino, igisata c'indero ndetse n'ibindi bisata bitandukanye. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye. Ico utegerezwa gusa ni ukubandanya kumwe natwe. Hano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Jeremiya Minani hagiye gutahuka yitabira amatora yo mu mwaka w'ibihumbi 2025. Umunyepolitike Jeremiya Minani yahora ari mu barwanya ubutegetsi bwa CNDD FDD kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 agiye gutahuka n'umugambwe wiwe urunani rwa demokarasi n'ubumwe bw'abarundi yitabira amatora yo mu mwaka w'ibihumbi 2025. Akavuga kandi ko uwo mugambwe uhagaritse burundu umugambi wo kurwanya no gucafuza ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye. Jeremiya Minani yagize ati: mu mugambwe urunani rwa demokarasi n'ubumwe bw'abarundi tumaze guca hirya no hino impinduka za politike zabaye mu gihugu c'u Burundi kuva umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ashitse ku butegetsi. Tumaze kwihweza kandi urugamba twinjiyemo kuva kuwa 26 Ndamukiza 2015 aho rugeze n'aho twifuza kurushitsa. Twihweje imigabo n'imigambi yatumye umugambwe wacu uvuka mu mwaka w'ibihumbi 2010. Dufashe izi ngingo nkuru nkuru zikurikira. Vyinshi kuri izo ngingo zishika muri zitandatu ni mukanye mu buryo bw'idonido, ntuje kure. Ico utegerezwa gusa nyene ni ukubandanya kumwe natwe. Nayo kandi Evariste Ndayishimiye avuga ko abarundi bari bakwiye kurizwa n'aho Burundi bugeze uyu munsi atariho bwahoze. Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi avuga ko abarundi bari bakwiye kurira baravye aho Burundi bugeze uyu munsi kandi imbere y'umuzo w'abakoroni bwari Uburundi bwiza. Kubwiwe ngo iyo avyiyumviriye biramusiga akarira yibaza icatumye babura ubwo Burundi bwa kera. Ibi akaba yabivugiye mw'ishengero rya Mutima Mweranda riri ikiriri, hakaba hari kuri Uwimana twaraye turangije. Muri ico gisabisho umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yavuze ko Uburundi bw'imbere y'umuzo w'abakoroni bwari Uburundi bwiza cane, agafatira ku karorero k'Uburundi bwo mu mwaka w'1896 aho abarundi bashobora gucura amasuka mu butare bwabo. Vyinshi navyo kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo buramvuye, ntuje kure. Nayo kandi Gervais Banshimiyubusa avuga ko ivyo Melchior Ndadaye ndetse na Cyprien Ntaryamira barwanije ari vyo vyibonekeza uyu munsi mu Burundi. Umwepiskopi mukuru wa Diocese nkuru ya Bujumbura Gervais Banshimiyubusa amenyesha ko mu Burundi hibonekeza ikumirwa rya bamwe muri politike, ukutigenga k'ubutungane, hakaba kandi hibonekeza amashirahamwe make cane n'imigambwe ishobora kubahuka kugira ico ivuze kuri iyi ntwaro. Kubwiwe ivyo Melchior Ndadaye ndetse na Cyprien Ntaryamira barwanije nivyo biriko biribonekeza uyu munsi mu Burundi. Ibi yabivuze kuri uwu wa gatandatu igenekerezo rya 6 Ndamukiza 2024 mu gusabira umuhisi Cyprien Ntaryamira yahitanywe n'isanganya ry'indege i Kigali mu Rwanda mu mwaka w'1994. Esayo gusa ayo hamwe n'ayandi ni mukanye mu buryo burambuye, ntuje kure. Ico utegerezwa gusa ni ukubandanya kumwe natwe. Uramanuka munsi y'ino video hama ufyona imbere y'ijambo Isange TV haraba handitse ijambo sabone cange subscribe, urafyondako hama udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ano makuru ku buryo burambuye nunyemerere nyatangurire kuri ino nkuru ivuga ko Jeremiya Minani hagiye gutahuka yitabira amatora yo mu mwaka w'ibihumbi 2025. Umunyepolitike Jeremiya Minani yahora ari mu barwanya ubutegetsi bwa CNDD FDD kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 agiye gutahuka n'umugambwe wiwe urunani rwa demokarasi n'ubumwe bw'abarundi hama yitabira amatora yo mu mwaka w'ibihumbi 2025. Hakavuga kandi ko uwo mugambwe uhagaritse burundu umugambi wo kurwanya no gucafuza ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye. Jeremiya Minani yagize ati: mu mugambwe urunani rwa demokarasi n'ubumwe bw'abarundi tumaze guca hirya no hino impinduka za politike zabaye mu gihugu c'u Burundi kuva umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yashitse ku butegetsi.
tumaze kwihweza kandi urugamba twinjiyemwo kuva ku wa 26 Ndamukiza 2015 aho rugeze ndetse n'aho twipfuza kurushitsa twihweje imigabo n'imigambi yatumye umugambwe wacu uvuka mu mwaka w'2010 dufashe izi ngingo nkuru zikurikira. Ingingo ya mbere, kuva igenekerezo rya mbere nzero 2024 umugambwe urunani rwa demokarasi n'ubumwe bw'abarundi wahisemwo kwemera umushingantahe Evariste Ndayishimiye nk'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Iyi ngingo twayifashe kubera tubona ko hari utwigoro twinshi twiza tw'umukuru w'igihugu dukwiye gushigikirwa kugira imvugo nziza yiwe ijane n'ingiro. Iyigira kabiri, umugambwe urunani rwa demokarasi n'ubumwe bw'abarundi urahagaritse burundu kurwanya ubutegetsi burongowe na Evariste Ndayishimiye. Ivyo bisigura ko umugambwe wacu uzoguma utavuga rumwe na leta, ariko ibikorwa n'utwigoro vyose wariko urakora kugira leta ihari uno munsi isenyuke mu buryo bwose bushoboka birahagaze. Muri iyo ntumbero nyene umugambwe urunani rwa demokarasi n'ubumwe bw'abarundi ntuzosubira kuburagiza imigambi yose ya leta nk'uko vyahora kuva muri Ndamukiza 2015. Imigambi ya leta yacu uzoyishigikira, iyitazoba irashe nayo uzoyiyamiriza. Ingingo ya gatatu, umugambwe urunani rwa demokarasi n'ubumwe bw'abarundi nta ruhara na rumwe uzosubira kugira mu mugambi utuma umutekano n'itunga ry'igihugu bitituka canke ishusho y'Uburundi mu makungu itituka. Ingingo igira kane, umugambwe urunani rwa demokarasi n'ubumwe bw'abarundi uritandukanije n'imigambi yose yo guhungabanya umutekano w'Uburundi kandi urateye ivyatsi ibitero bimaze iminsi biba bigahitana inzirakarengane nyinshi z'abarundi. Iyigira gatanu, abanywanyi b'umugambwe urunani rwa demokarasi n'ubumwe bw'abarundi bose basabwa guhagarika bacumba iri tangazo ibikorwa n'inyifato bariko barakora canke bategura vyo kurwanya leta hisunzwe ubusa rimwe 2015 ryo kuwa 27 Ndamukiza 2015. Ibikorwa vyo gutyoza leta, gutega imitego leta kugira isenyuke, gutoba canke kunigira mu menshi imigambi yose ya leta vyose turabisezereye. Iyigira gatandatu, umugambwe urunani rwa demokarasi n'ubumwe bw'abarundi ntugishigikiye inzira yose yo guhindura intwaro mu Burundi bidaciye mu matora. Muri iyo ntumbero nyene uyu mugambwe ugiye gutuma indongozi zose z'umugambwe ziri mu buhungiro zitahuke mu gihugu zitegure kwitabira ibiringo vyose vy'amatora yimirije mu mwaka w'2025. Nayo mu bindi kandi Evariste Ndayishimiye avuga ko abarundi bari bakwiye kurizwa naho Uburundi bugeze uyu munsi atariho bwahoze. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye avuga ko abarundi bari bakwiye kurira baravye aho Uburundi bugeze uyu munsi kandi imbere y'umuzo w'abakoroni bwari Uburundi bwiza. Ubwiwe ngo iyo avyiyumviriye biramusigakarira yibaza icatumye babura ubwo Burundi bwa kera. Ibi akaba yarabivugiye mw'ishengero rya Mutima Mweranda riri ikiriri hakaba hari kuri Uwimana twasozereye. Muri ico gisabisho umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yavuze ko Uburundi bw'imbere y'umuzo w'abakoroni bwari Uburundi bwiza cane, agafatira ku karorero k'Uburundi bwo mu mwaka w'1896 aho abarundi bashobora gucura amasuka mu butare bwabo. Evariste Ndayishimiye yagize ati: nimwiyumvire Uburundi bw'imbere y'umuzo w'abakoroni, mwiyumvire ubwo Burundi ingene bwari bumeze, muce mwiyumvira iyo vyari kubandanya gutyo kugera uyu munsi. Uburundi buba bugeze he? Iyumvire ingene Uburundi buba bumeze. Genda murabe ibihugu byose biteye imbere aho vyahereye, muce muraba aho bigeze. Muce muraba Uburundi bwo mu mwaka w'1896 ingene bwari bumeze. Aho mwiyumviriye Uburundi ingene bwari bumeze nimworira. Jewe hari igihe ndabwiyumvira nkarira kubera ubwo Burundi ntabufise. Naho umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye avuga uko, nta minsi yari iheze mu kwezi kwa kabiri amenyesheje abarundi ko igihugu arongoye abanyagihugu bose banezerewe kiretse abemeye kuba abaja b'igihugu c'u Rwanda, aho mbere yagiriye ko abahamagarira kuza mu gihugu c'umunezero mu Burundi. Muri uko kwezi nyene yaravuze ko Uburundi hari umurima wa Edeni uvurwa muri Bibiliya.
Ngaha akaba ari naho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ico utegerezwa gusa ni ukubandanya kumwe natwe. Uramanuka munsi y'ino video hama ufyona imbere y'ijambo Isange TV. Haraba handitse ijambo s'abonner canke subscribe. Urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure.